bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Axia Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Uno munsi turi ku yindi ntambuko, turi kundi murindi aho dushaka yuko abantu bose bumva iteka ryabo, bagira iteka ryabo, iteka mu rukundo, iteka mu buzima, iteka mu mpande zose z'ubuzima, ariko cyane cyane muri kino gihe turi mu misi yegereje wa 14 ruhuhuma yama ari isango benshi bazi gose, benshi bamenyereye bijanye na Valentino Mweranda, Saint Valentin. N'umwana kiri muto wumva avuga ngo ngombe guhimbaza Saint Valentin, ngo ndagiye guhimbaza Saint Valentin. Ariko Saint Valentin kumbure twararose akanya kugukurikirana ikiganiro cha Patiri Pierre aho yadusiguriye neza Saint Valentin iyo ariyo ninge nimeze, ninge n'umuntu yoyibamwo ku buryo bumuhiteka, ku buryo butamusambura, ku buryo butamusiga yicuza, ahubwo bwotuma kazoza kiwe canke ubuzima bwiwe bugira intumbero. Uno munsi turi kumwe n'umutumire w'iteka, turi kumwe na Irakoze Justin Karim. Mu byukuri turahimbawe cyane gose kubona dutewe iteka nuno muvukanyi aza kutuganira byinshi, aza kutwidondora. Mbega mvuze Irakoze Justin Karim, aho ndahejeje muri presentation yawe, nta kindi umva ukongera? Nta byinshi novuga kuri iryo zina, mugabo izina mwaryumvise ni Justin Karim Irakoze. Hama ndumujene sindubaka, mugabo ni muri babandi bakirondera kugira ngo umuntu ashobore kugira icyo ashitseko. Kandi nari umunyeshure, ishure narihejeje, mugabo urumva umuntu acarondera kugira kuja mu bundi buzima kugira ngo umuntu ashobore kuguma arondera gutera imbere. Ego ivyo hama nkaba ndi umukristo wo muri paroisse muvye w'Ikigongwe mu Kanyosha. Murakoze cyane, mwamaze kumwumva, mwamwumvise mwumva yuko yagira ati je ndi umujene, ndacarindiriye kuzoronka kugira ngo mfate intumbero. Mbega wumva ukwegakwegwa hehe? Kuko umujene w'umukristo cyane cyane w'umukristo katolika araho avuga ati je vraiment ninashinga urugo ndazi Imana izomfasha, nzoyisaba nshinga urugo gwiteka. Hano nakavuga ati je ndazi nzosaba Imana ku buryo nihebera Imana kandi ku buryo butera iteka. Mbega wewe ku ruhande rwawe wumva ari hehe hakwakura gusumba? Jewe ahanyakura gusumba ahandi gushinga urugo, kugira umufasha, kugira umuryango, kugira abana, kubera ko nakuze nkunda kubona umugabo n'umugore bafise n'abana, byarangyohera cyane gose. Bitavuze yuko ngo bitangyohera mbonye ngo abasaserdoti, no, mugabo byarampimbara cyane gose kubera ko ni kintu nakuze numva nshaka cyane gose yuko nanje nogira abanyomokako manza kumva barira ikirundi sikirenga. Abaya nuko nyene abanyomokako ni mu kirundi cy'Ibujumbura, abankomokako ni mu kirundi cya hariyo wacu. Yego no baza kunyihanganira. Rero byarangyohera cyane gose mbonye umugabo, umugore, abana, donc la famille iri hamwe, ukabona yuko ari abantu bahimbaye ijisho, ubona yuko abaryoheye. Byarampimbara cyane gose, kandi narahimbagwa cyane gose mbonye n'abasaserdoti, kubera ko nakuze nkorera ndumukorezi mu isengero. Rero uri wicaye impande ya Patiri urumva umengo byo kubera irya kanzu yambaye nawe wicaye yajyanye, mugabo ntivyari bindimo yuko no kwihebera Imana. Si kuvuga yuko ngo naramaze ngo gutohoza umuhamagaro wanje. Umukama arashobora kubintu avuga ati no, jewe reka nshiremo ikindi kintu gushika ku munota wa nyuma kabisa, gushika ku munota wa nyuma bibaye. Yego nuko murakoze cyane. Turi nabivuze mu ntango, turi muri ukukiranirwa wino misi yahariwe Valentino Mweranda. Mbega wewe iyo mvugo, iyo expression
haraho woba uyizi wayimenye gute wayimenye ryari Saint Valentin n'umweranda usanze nta muntu numwe atamunzi nimba ari umweranda usanga abantu benshi bazi bivanye n'igihe tuba tugezemo Saint Valentin baramuzi cyane gose kubera ko hariho icafise ahuriyeko n'abantu bigihe tuba tugeze mu bibihe biba bigezweho rero jewe ndamuzi nakuze ndamwumva kandi numva urukundo Saint Valentin donc birajana mugabo nyene uko nagiye ndakura niho nagiye ndamenya réellement ivyari byo uwariwe nkagerageza kugira gutandukanya uko navyumva nuko donc na la réalité ivyo ndiko ndamenya mbega mu ntango wavyumva gute mu ntango numva yuko umunsi wa Saint Valentin canke Saint Valentin n'umuvunyi w'abantu bakundana kandi umunsi wa Saint Valentin n'umunsi w'abantu bakundana kandi urumva hategezwa bakabigaragaza kubigaragaza nyene yuko bakundana kandi urumva rero no mwiyo myaka ntarabimenya ariko washobora gusanga avuga ati Saint Valentin gere mfise umuntu Saint Valentin gere mfise umuntu kugira ngo hashobore nyene kume umunsi ushobore kugenda neza rero ntarabitahura nabona yuko nyene ni ambiance kuryoherwa kuvy'umubiri mugabo c'était vraiment totalement contraire c'était totalement contraire uti birahushanye gose n'ukuri kwa Saint Valentin mbega uko kuri wakumenye ryari ubu wamenye gute neza na neza ingene uwo munsi mukuru meze ingene umweranda meze n'ingene ahimbazwa ego jewe ucambere coco byarafashe igihe kinini yakora ko nagiye kubimenya fise imyaka 19 fise imyaka 19 kubera ko avant yaho nari mu bintu nyene by'abajene umujene wo muri wo mu gisagara kuryoherwa iki donc ivyo bintu sinabitahura neza uko navuga ati ivyo bintu byo kuja gusenga iki donc jewe ntivyaba biri muri jewe nubwo nakubwiye yuko ngo nari umukorezi donc nabikora kugira ngo umuvyeyi anezerwa ati ndafise umwana aja gusenga mugabo kuri muri jewe ntivyari bindimo rero nagiye kubimenya donc inane après ndonse mutima mweranda kunagurwa muri mutima mweranda rero ico gihe naciye ntahura kubera ko izo nyigisho ntazo najamo nkuko bavuga ati ngo hariho inyigisho za Saint Valentin bagahamagara abajene ivyo je ntavyo najamo kuko navuga ati abonye batubuza umunezero bagomba batubuza akanyamuneza bagomba batubuze kubaho nyene muri liberté bagomba bitubuza rero ico gihe muri 2019 maze kunagurwa muri mutima mweranda niho naciye numva nyene kuko mutima mweranda maze gushika muri ho hari ibintu bihinduka arazara nubwo abantu batovuga ngo bagutumire mugabo l'esprit saint aravugira mu muntu rero naciye numva nta muntu numwe yarinze kukumbwira ngo tugende iki niki mugabo numvise information bwa mbere cyangwa toke reka nzoje mugabo ava sinabijamo rero ico gihe ndaza hari ngaha muri foyer de charité hanyuma turiga baratwigisha ndumva yuko ndabikunze ivyo bintu ndatahura yuko ivyo nahora nibaza kuri uwo muvunyi bivanye n'igihe abantu baba barimwe yuko atari ivyo kandi ni ikintu abantu bihenda ko cyane gose kuko Saint Valentin yari umuvunyi w'abantu akeneye yuko abantu baba mu rukundo gukuri baba mu rukundo gukuri rubahiteka kandi umuntu ukamuha liberté atari ko go kurondera akaryohera mubiri urushoke kwirondera ngo mu wundi rero ivyo maze kubitahura ndumva neza yuko negerezwa kuva mu nzira narindimwe hafata iyo nzira y'uwo muvunyi adutumirira gukundana urukundo rw'abana b'Imana urukundo rutarondera urukundo atari profit urukundo tarondera guprofita naka kugira ngo ndamukore ko ikintu runaka no mugabo gwa rukundo rumuronderera ineza no gutuma uwo muntu nyene uvuga ati n'umuntu ko ndamukunda reka ndamubwira ikintu ciza kuko umuntu ukunda ushobora kumugira nabi uko ibwirizwa rya mbere mukama yaduhaye kundana rero naciye ndabitahura cyane gose ico gihe
baraduhaye udupapuro bavyita ibinini ngo dufate ibinini kuko bariko baravyigisha ariko tubwira ati ngo tuzobaha ibinini iki navuga ati ni nka paracetamol canke ibindi binini bisanzwe kugira ngo umuntu abinywe canke abigire kugira ngo ashobore gukira musanga babahaye ibinini biri ku dupapuro inyandiko ndaraba ico gihe vyashika kuri 10 no vyashika kuri 14 gutyo none ndabiraba ibi nivyo binini baduhaye ndasoma kubera ko urumva hariho nave de chassette ubwere ntegego kugira indagano z'ubwere ntegego ndazigira mugabe ico gihe nazigize numva nyene yuko ibi bintu je kweri navyo nzoshobora kubera ko bivanye n'ubuzima nari mvuyemo navyo nzoshobora muganga avuga ati mukama inema yawe izomfasha kugira ngo nshobore kugira gutena no kuri promesse nagize hanyuma ivyo binini harimo ikinini kimwe cankoze ko cyane gose ico kinini sikini cyarakururiye cyaragusoseye cyaranduriye vraiment cyaranduriye cyari kinini kivuga ngo kirazira ngo kuvugisha umukobwa inyuma y'isaha 5 z'ijoro donc après 23 heures donc t'as pas droit yo kwandikira umukobwa ngo mube muvugane rero je nanje ayonye riyo masaha niyo wari ufise niyo nari ufise kuganira avuga ati none bino bintu ngiye kubibamo gute ikindi kinini kirazira guhagararana n'umuntu ngo muri ahantu atamuntu ababona arumva rero bikangumira muganga avuga ati mukamba ko nagize ive fasha indagano ko nagize fasha kugira ngo nzoshobore gutena donc la promesse nashobore kukugirira hanyuma ico gihe kubera ko ari umwaka nariko ndarondera kuva muri vya kera nja muri bishasha sinovuga ngo narabishoboye vyarananiye kubera ko narabigerageza kenshi mugabo bikananira mugabo avec le temps na kwa kwizera umukama uba wamugiriye aragufasha kugira ngo akaguha ubukomezi bwo gutuma ivyo bintu biranguka muri wewe nuvuga yuko 2020 naje numva ndabishashaye cyane gose naje numva mfise homo yuko nashoboye kugira promesse ishobore gushikana mugabo cette fois-ci 2020 navuze ati je dois kandi ndazi neza yuko umukama azomfasha uko yaramfashije muri kijya gihe 2019 kaza ndabona donc les signes zuko umukama yeza ari kumwe nanje rero muri 2020 none naciye mfata decision ndavuga ati decision ubonye fashe ibintu byo gusohokana n'abakobwa kuja mu mahorasyo donc j'arrête ndabihagarika ndavuga ati nzosubira kubijamwe ari uko mejeje secondaire ico gihe ntivyari vyoroshe kubera ko yari iyo myaka naciye numva umengo ndabashaka gose ahubwo yaciye numva niyo myaka numva umengo nabo twigana mu ishuri umengo badraga bose kugira ngo babakunzi ba mugabo subiye inyuma gatoyi nubwo naja muri ivyo bintu by'abakobwa suko nabakunda ndashobora kuba ndiko ndabivuga umwe akashobora kuvuga ati ibyo muntu yarankinishije ejo m'excuse kubera kurumva hariho ibintu umuntu abamwe cyangwa kumwe naba yaravutse ugasanga birashobora kumafecta agakora ikintu atari uko agishaka mugabo je nabikora kugira ngo mbabaze umuntu kandi rumva nakuze nshaka kubabaza umuntu ntazi impamvu mugabo uko umuntu aba yaravutse atazi nawe nyine impamvu rero ivyo nyemaze kubimenya narumvise yuko hari abantu nakomerekeje kandi mbwiza gusaba ikigongo nuko bamwe muri bo bari ahantu ntazi mugabo shobe kuronka iyo kazi yo kubona nabo nubasaba ikigongo avuga ati mumbabare narabakomerekeje rero no kuvuga yuko ico gihe nace mfata decision avuga ati ubonye ngiye kwikonsantra ku ishure ku mashure kugira ngo nshobore kuronka amanota meza kugira ngo nshobore kuba umwana mwiza nshobore kuba umuhungu akunda Yezu akunda umuvyeyi Bikira Maria kandi nshobore kuba un homme de valeur donc muri futur kandi ivyo urumva umukama aradufasha ko maze kugira iyo decision maze gufata iyo decision nace ndonka ibitero byinshi ngacaronka ibitero byinshi kugira ngo Imana irabe est-ce iyo decision wafashe uzoyigumako canke ni warambeshe rero umukama yaramfashije araminema y'ubukomezi ndashobora kumara kugira iyo secondaire yose ndayimara hagiye muri ivyo bintu by'amahorasyo kandi urumva vyarankingira
yuko ntashiguma mvugana n'abantu iki niki na yasaha nabona yuko cakinini cyacisaha ya satani z'ijoro wacu gifata ndaca ndagifata naba oblige yo kugifata kora kurumva narondera kunezereza Imana kuko ndiko ndarondera kunezereza abantu ntibanezerwa ngo bahimbe umuntu yamarondera kugira ngo umunezereze beaucoup plus dumva de nouveauté mugabo mukama urondera kunezereza umukama nivyo vyiza cyane gose uko nuba uri stable nuba uri muri liberté yiwawe n'Imana yiwawe n'umutima wawe kumvura tekanye donc c'est murakoze cyane murumvise yuko Josre ico yarondeye kuba umuntu de valeur yarondeye kuba umuntu avuga ati jewe ubuntu bwanyishaka yuko ndabwubaka biga uri kuraraba uravuze ingene wagiye utera imbere ingene byagiye bibandanya uno munsi uri kuraraba ingene abantu babayeho ubona ngo kwakurira iki uhamagarira iki abandi abo mu runganwe rwawe abakuruta n'aburuta papa wumva wo bakurira iki wo bahamagarira iki cyane cyane ndaza guhagarara kugwaruka kubotungana burya hariho imyaka umuntu abamwe tukaba turi mu myaka yo kwihenda cyane gose kandi tukaba tuzi yuko ngo niko kuri niko bintu bigenda niyo myaka tugezemo alors que c'est faux rero umuntu urondere ikintu cyambere rondera kumenya Imana rondera kugiranira ubucuti n'Imana yiwawe hanyuma ubwo bucuti n'Imana yiwawe Imana izo zirakwereka ati iki kintu nico iki kintu cyo gukogwa ikintu sico gukogwa hanyuma no kubandi novuga ni abavyeyi bacu turabona ingo nyinshi ugasanga je ndakunda gutembera mu mafamiye iki nkaganira n'amafamiye ubwo usanga hariho famiye vraiment urukundo sikirenga turabizi yuko umugabo donc umugabo ashitse mu rugo ebana abashitse nyene n'amategeko umugore niko kuko ni kwexicta ayo mategeko nyene akavuga ati ntegezo kuyakurikiza hanyuma abana nabo ni kubaha umuvyeyi mugabo akenshi uzorabe hariho ingo nyinshi kuko hari ibintu bibiri abantu babwirizwa gutandukanya gutinya umuntu no kumwubaha gutinya umuntu ni kwa kuntu umuntu mutinya kubera ko mubonye dufata nk'akarero uri umuvyeyi wanje ukabona ndi kumwe n'umugenzi nkabanza ivyo bintu ntubishaka rero ukaba unkarira cyane gose avuga ati no sinkine ko urya muntu mbona turi kumwe muri kijya gihe ndi kumwe n'ujya muntu nkace ndakubona urumva nzogira ubwoba bwinshi ati ebana papa aranyica ndagowe nashika muhira ndagowe mugabo kubaha umuntu uravuga ati kijya kintu hera kimbujije ndacubahiriza rero ivyo bintu bibiri batandukanye kubaha no gutinya rero ni vyiza yuko abavyeyi bamenya yuko kurera umwana numurere akubaha umurereshe indero ku buryo azokubaha atazogutinya voilà atazogutinya gatoye ejo naciye ahantu mbona abana babiri b'abahungu bafashe se wiwe baramugaranira mu nzu rero ni kubera ko se wabo yarabatera ubwoba bakira abana kandi se wabo yarakubita mama wabo avuga ati rero natwe tugomba kumwereka yuko twakuze iyo abarera akavuga ati aba bana reka ndabarera mu ndero nziza baze banyubahe ivyo bintu navyo baba bariko barakora muga kubera ko yabagiriye iterabwoba nawe avuga ati reka tumwishure twihore rero ivyo nyine usanga ari ibintu bitandukanye ni vyiza rero yuko urera umwana kugira ngo akubahe kandi akubaha azorespekta ivyo umubwira byose akazobikora n'umutima mwiza avuga ati je ndakunda papa ndakunda mama kijya kintu ndazi nikimuryohera rero ni vyiza yuko ugo rukundo rutaza kubamwo amakondisho mugabo ni rwa rukundo rubamwo umwidegemvyo w'abana b'Imana kuko n'Imana yabidusaba gukundana nico kintu novuga nti gihambaye cyane gose rero no tumirira ugwaruka cyane ibintu vy'inkondo turihenda hari gihe twihenda tukibaza yuko gukunda nakaryohera mubiri gukunda naka no kumuha ibi nibi alors que c'est faux gukunda umuntu uramwubaha agateka kiwe ukakubahiriza nimba ari umukobwa ukamwubaha ukavuga ati nimba afise jewe uwo tuvukana w'umwigeme nimba ntakeneye yuko bamukorera
nk'ivyo je nogenda gukora abandi donc je dois respecter cette fille kugira ngo nanje bazo respecter donc ma petite sœur canke ma grande sœur kugira ngo ubuzima bw'akanovera rero nukubahana kumva neza yuko umuntu ndamukunda nukumwubaha nukumwitaho mu buryo buboneka simvuze le matériel urashobora kwitaho umuntu ukamwitaho mu bundi buryo nk'umuntu yamenye Imana ukamenya Imana avuga ati mukama nimba ushize no muntu mu buzima bw'iwanje nyereka uburyo nshobora kumwitaho donc le Saint-Esprit donc il est là donc alagisa akubwira ati kora ibi nibi kora ibi nibi usanga byizanye kandi urumva nta gahato kaba karimwo nta guhatiriza ngo umuntu ngurumva ngo ukore ngo iki niki uca usanga ugiye guhatiriza haci habamwo ibindi bintu bitagizene bitameze neza rero icambere no kumenya Imana kwakira Imana kurondera kugiranira ubunywanyi n'Imana Yezu Kristo yadupfiriye ku musaraba akatwereka urukundo ruhebuje akatwereka urukundo atawundi muntu yotwereka akatwereka yuko atawundi muntu yodupfira hariho abahungu bakiresha ngo nzogupfira ntashobora kugupfira nuvuga yuko unagwaye na malaria na gatoya araguheba canke bajyanye ashaka kubwira ati ngo nagukunze usa neza iki ho ngo kiginyo rimwe avuga yagiye mugabo Yezu aradukunda akatwakira uko turi kandi n'ugo rukundo we rero ndiko ndakumviza uvuga uti waracakamiye warabonye hari urukundo vrai voilà c'est ça rukundo ni muri Yezu nta handi ni mu Mana nta handi kandi Imana niyo twigisha gukunda kuko niyo rukundo nyako rero iyo ugerageje kuja kuvoma kuri soko ry'urukundo naho ugo rukundo uvayo rurakwereka ukungene ushobora gukunda abandi mu kubaha icubahiro n'iteka bakwiriye neza cyane voilà bakunzi ba Axia Vibe TV iteka byawe iteka byanje ukwemera kuvyara ubuzima murumva aho turiko turondera ico duhiteka ico hiteka ubuzima bwacu mbega ubuzima bwacu turonderere hehe iteka tworikura he nihe twokura urukundo rwiza Josati je nshaka kuba umuntu de valeur urumva iteka biragose gose ngomba ndababarize akabazo kamwe Josre mugabo mubanza kunkundira kugira s'abonner na partager na j'aime hanyuma abandi benshi zino ntahe nzima zishobore kubashikira nje ndabariza akabazo kamwe nyaza ko mwamaze kubigira kandi babigire byihuta hanyuma nje ndababariza akabazo kamwe uno mutumire wacu ndazi bahijeje kandi merci beaucoup nuko witegure gute guhimbaza Saint Valentin 2025 Luka turi muri 2025 yego OK, le 14 février 2025. Voilà. Ni mu misi ingahe tuzoba tuyihimbaje. Wumva witeguriye guhimbaza gute uwo munsi mu gihe uvuga uti jewe ubu naramenye ahari urukundo vy'ukuri naramenye urukundo namenye ahari ubuzima naramenye ahambiteka witeguriye guhimbaza gute Saint Valentin 2025. Je kungire ndayiteguriye premièrement je l'envie nini ya cyane gose kumva yuko kubera ko ni inyigisho zuba ku muntu ni inyigisho zikuza umuntu rero mba numva yuko ni inyigisho zitubwira ukuri kuko hajyanye bariko baratwigisha ukuri la réalité de la vie nta kintu na kimwe baduhisha barakubwira ati ikintu kimwe kirera kirabura rero wewe ufata inzira nimufata inzira yo mu mwijima yifate nimufata inzira yo mu muco yifate donc ni muri liberté kuko Imana yaraduhaye ubwo bwenge yadusize imbere yacu iciza nikibi donc naho umuntu wo gucagura rero jewe numva nkeneye gucakamira kuko kuza kuvoma ku isoko ry'urukundo nyago kuza ku isoko ry'ubuzima nyabwo numva muri jewe hariho ikindi kintu nkeneye hariho ubundi buzima nkeneye muri Yezu ndakeneye ko Yezu asubira nyumvisha urwo rukundo rwa nyago ndakeneye yuko Yezu asubira anyereke gute nokunda gute nokundwa gute
byose ndakeneye yuko yeza ngisha kugira ngo subire ninagure urukundo rwanje dufitanye na Yezu, subire nagure urukundo rwanje dufitanye n'abavukanyi, abavyeyi n'abandi bantu n'abandi abagenzi kugira ngo subire kumenya ati ico kubaha niki, ico kugendera niki, kandi no kwibukanya ati bino bintu nimba utakibikora urabe neza ukaraba umuntu ni kwinagura kugira ngo agume ari muri ya nzira nziza. Reje nanje ndashaka kuguma mu nzira nziza, ndashaka kuguma mu nzira y'ubunywani na Yezu, donc l'intimité avec Jésus, parce que ni umukunzi wanje cyane gose, donc je l'aime beaucoup, nawe nyine arabizi, niyo mpamvu naje kumurondera kuvoma ku isoko. Ego wala nuko bakunzi ba Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, mwahishije kumva intumbero hamwe n'ihangiro y'uno muvukanyi wacu. Dukengurukiye cyane gose ko aduteye iteka, agatusangiza ku ntahe yiwe yingene yamenye ukuri k'ubuzima bwiwe, yingene yamenye ukuri kubimwubaka, ukuri kubimukuza, ukuri kubimuiteka. None numva two gukengurukira cyane kandi bivuye ku mutima. Kumbure nivyashika tukumva twoganira ku rundi ruhande, naho nyene ngiro zosuri turyohere nkuko turyohereza ubuzima cyane gose. Ndavyemereye abakunzi ba TV yacu. Voilà. Nuko bakunzi bagiza Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Tubakengurukiye ko mwabanye natwe muri uno mwanya, kandi tubemerera yuko muzogumana natwe, yuko tuzogumana namwe, tuzoguma tubategurira tubaha ibintu vy'iteka, ibintu bibakuza, ico mwokora mufashe abandi kugira ngo babisangire umugenzi wawe. Burya ngo umuntu ukunda umuha ivyiza, umumenyesha ahari ivyiza, arizo ashobora kuvoma akabivoma, arizo ashobora kumuvomera naho kayimuvomera, mugabo cyane cyane ukagira uwo mitwareka ati mbega umugenzi wanje ubwo aha hantu haca ibintu bizima, haca ibintu vyiza, ubwo nawe arahazi. Nuko rero vuge ngo naho ubutaha tugumane namwe, mugumane natwe, gutyo dukuze iteka umwese ku ruhande rwiwe, umwese agira iteka kandi iteka ryuzuye, iteka rizima. Tugakengurukira umutumire wacu, tugakengurukira na mwebwe mwese mwariko muradukurikirana gushika ku musozo wa kino kiganiro. Tubipfurije amahoro no kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. Murakoze.